Reka tubaramutse tubaha n'ikaze bakunze b'ikiganiro ijwi ry'ubugorozi. Ubu muri kumwe ni muri aka kanya ni Ozias Nivyayo, tukaba turi kumwe na mwene data mumenyereye cyane mu biganiro byinshi yitwa Eric Nshimirimana. Mu kiganiro yabateguriye uyu munsi akaba agiye kutubwira ku bijaniranye n'ikiribwa gikunzwe cyane cyitwa ipiripiri. Ese ipiripiri ni kintu ki? Ipiripiri kukunzwe cyane mw'isi mu maresitora menshi, abakomeye barayikoresha cyane, bayivuga ko byinshi. Hari abavuga ko itera apeti, hari abavuga ko iryoshe, ariko abandi bakavuga ko ibaba. Hari abayikunda, eka mbere hari n'abayanka. Ariko ido nido, ipiripiri imaze iki mu buzima bw'umuntu, canke ishobora kuba yica iki mu buzima bw'umuntu? Aka kanya reka duhe mwene data agire icyo dusobanurira. Nshimirimana Eric, tumuhaye ikaze. Uragize neza, reka dushimire Imana ku bantu nyine baduteze badukurikiranye bariko baradukurikirana. Ipiripiri rero nk'uko uhejeje kubivuga ni kimwe mu biribwa cyane bikunzwe ku isi, ku buryo hariho n'abantu bavuga ko adashobora kurya imfungurwa ataronse ipiripiri. Bamwe bavuze ngo nagasomborotso, ngo gasomborotsa apeti, ngo byari bibishe birashoboka. Ipiripiri rero turabivuga mu bice nka bitatu. Icambere nuko ipiripiri risanzwe rifise hari amavitamine rifise nka za C n'izindi. Ntabwo ari ikintu kiri ngaho gusa kidafise ikintu gishobora kuba kimaze, kandi kenshi ugiye nko kuri za Google usanga hari abadokiteri banditse ngo ipiripiri rimaze iki, ngo ririmwo ibyiza, ngo rimeze gutya, ngo murirye bikagenda gutyo. Ariko ukurikiranye abandi bashakashatsi, abantu mu by'amagara meza bemewe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu OMS, turavuga nka Dr. George Pamplona-Roger, ni Dr. w'Umuespanyol cyane azwi cyane muri ino minsi cyane ku isi, yandika ibitabo byinshi. Yagerageje kwandika igitabo cyitwa Coxe mu cigwa kivuga ibijaniranye n'umushishito. Rero aho yagerageje kwerekana ibyiza bimwe bintu agapiripiri iyo abantu bavuga ngo bakarya babitwaje, ariko yerekana ko kadakwiye kuribwa bitewe n'impamvu n'ingorane nyinshi gateza. Mu ncamake ipiripiri mu bintu byitwa resexita, ibintu byexita umubiri biwukabura, bigatuma umubiri ushobora gukora, ariko ugakora mu ncamake ntukore kuri gahunda Imana yawuremanye. Ipiripiri rero rikaba rifise akantu bitwa ni alkaloide yitwa capsaicine. Iyo alkaloide yitwa capsaicine niyo ituma ipiripiri ribaba rikanatukura. Iyo capsaicine ibamo niyo kenshi abantu bahera ko bavuga yuko ipiripiri rikwiye kuribwa. Bitewe n'iki? Biterwa nuko umushishito ukunda kugwara indwara ariko bitewe na bakteri bitwa Helicobacter pylori. Iyo Helicobacter pylori ikunda kuba mu mushishito ikatera indwara. Iyo umuntu ari ipiripiri bitewe n'iyo alkaloide bitwa capsaicine ibamwo irica iyo bakteri, abantu rero bagatangura bavuga ati ikwiye kuribwa. Abandi nabo ngutera apeti, kandi nibyo ituma excita hypothalamus, kuko hypothalamus akanyama kaba mu bwonko niko kajejwe ni siege ni kigega cy'akayababo. Iyo rero kunda kurya ipiripiri n'ibintu bitari biryoshe wumva byaryoshe, kubera hypothalamus irakabugwa, bigatuma abantu bashobora kumva mbere harakagira n'igihe na hypothalamus ipfa y'umuntu, ku buryo ibintu bitagira ipiripiri bitaba bikiryoha. Hari abantu uzamba ngo ipiripiri itari mu ntibiryoha. Rero mu ncamake aho ni abantu bahera ngo bajye ipiripiri. Ariko muri cyo gitabo cyitwa Coxe handitse yuko ipiripiri iyo abantu baririye rifise ingorane zikurikira. Iya mbere nuko mu mushishito riraturira umushishito, umuntu mushishituka hari abantu benshi bamwe umushishito wabo uba mu bintu bimeze nk'umuriro, wakamo umuriro. Icyo bitwa mycose de l'estomac, ni inyama zo mu mushishito zigasha, abantu bashobora kurwara nk'ibisebe za ulcere n'ibindi. Ico ni kimwe cya kabiri. Ipiripiri ituma amaraso ashuha, umuntu agashobora gusanga umuntu umenga arashusha. Muri no minsi turi mu gihe cy'abantu umenga bashusha, abantu mu mico yabo, mu nyifato yabo batari abantu bari karume. Ibyo rero bishobora guterwa n'iryo piripiri. Cya gatatu nuko ritera kanseri y'umushishito. Riratera kanseri y'umushishito, rigeze mu mubiri ituma umushishito ushobora gusekreta cyangwa gukora indugwe nyinshi, amaside menshi, bigatuma umushishito ushobora gusha bikabyaramo ibisebe. Izo ngorane rero zitatu zikomoka ku gipiripiri. Niyo mpamvu mu gihugu cya Mexique, kuko kiri mu bihugu by'ipiripiri cyane, nico gihugu cya mbere ku isi mu bushakashatsi bwerekana ko nico gihugu cya mbere barwaye kanseri yo mu mushishito. Rero iyo bakteri yitwa Helicobacter pylori ikunda kuba mu mushishito bashaka kuvuza ipiripiri. Ubushakashatsi bwerekana ko Imana, kuko yarizwe ipiripiri ari ribi, ntabwo twenda kuyivuza ipiripiri risigare riduteye amabi menshi, ahubwo iyo uriye ubuki ukagisha ukajya za tungurusumu iyo bakteri irapfa.
rero hako turinda kuyivuza ipiripiri n'ubundi ari bibi twotuma umuntu twotuma dukoresha ivyo bintu Imana yaremye. Ipiripiri gusa irashaka gukora nko muri za pomade, hariho abarikoramwo pomade, ivyo byo ntacyo bitwaye, ariko kurishira mu mushishito ntabwo vyemewe. Niyo mpamvu abantu bakwiye kugirinda cyane mu mubiri yabo, atari ibyo bishishito bizokwamamo umuriro, iminwe babuke, basigare baryoherwa n'ibyo kurya gusa birimo ipiripiri, potaramisi izopfa, bagira amaraso ashushe, bazoheza bagoye kanseri y'umushishito, duce tuja kubashingura baziza agapiripiri. Murakoze. Inshuti bakunzi b'ikiganiro Ijwi ry'Ubugorozi, muhejeje kumviriza amabi ategwa n'ipiripiri. Mwene data Imana imuhezagire kandi mwongerereza hakuye. Turabonye ipiripiri ifise ibibi byinshi itera, nubwo abantu bayikunda, baratugiye kwiturira umushishito, igashusha abantu mu mubiri, ibintu bakabikorana ubushuhe bwinshi, ikaba inatera kanseri yo muri esitomac. Rero reka muri aya masaha Imana iduhe kumva no kumvira aya majambo tugiye, kandi iduhe kuba maso na cane cane ku bijaniranye n'amagara yacu. Reka Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu.